gihe turi mu ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga abo barundi nyene bariko berekana ivyo bahingura bitandukanye bihingurirwa hano mu Burundi ku bumenyi barahuye hanze. Reka ndabasabe twumvirize twongere turabe ivyo bahingura. Yego nitwa Emmanuel Ndindiye, ni représentant légal nkaba ndi président du conseil d'administration de l'université polytechnique intégrée de Cibitoke. Ndi umwe mu barundi babaye mu gihugu c'Ububirigi imyaka myinshi, bakaba bashimye kuza kwifatanya n'abandi barundi kugira ngo bateze imbere igihugu cabavyaye. Ubu rero twatanguye umugambi w'inyigisho za kaminuza twadukorera mu ntara ya Cibitoke, aho twashinze université twise kaminuza twise université polytechnique intégrée. Ubu iyo université kaminuza imyaka ine. Twebwe ishirahamwe riri muri Mozambique ryatanguye gufasha abantu kwegeka, gutera ibiti no kubaka amazu. Hanyuma turaza dushaka gukora ngaha mu Burundi, dufatanya n'abandi kugira un projet intégré agro-silvo-pastoral. Tugira igiferme cyose birimo byose, kurima, korora, kwegeka no kurima no korora amafi. Twongere twibande ku bintu bibiri cyane bikomeye cyane, bibiri: kubika amazi y'imvura mu rushana, hanyuma duce tuyakoresha turondera ubuhinga bwo gukora tubika amazi. Hanyuma ikindi tushaka kwibandako ni ukugira igisata gihingura umwavu w'ikirundi, abo dukoresha gusa tugere nk'amatoni n'amatoni aribyo dukoresha. Hanyuma twaciye tuja hamwe turi amashirahamwe atatu, rimwe ryo muri Australia y'abatwa muri Australia urirongoye n'ubu, kuko dushaka ko abatwa nabo bajamo. Murabona hajya barabubakira amazu, aba nabo congregation des apôtres Gitega nabone basanzwe ibyo bakora n'ibyo nshaka gukorera hamwe. Mu byo twimbura harimo izindi Bono wuki na tune toramo kamwe mesuro toramo kamwe wewe abandi ni bihoti mesuro fatiye ku bwinshi bw'ibiti zigenda zadaha rakanovera ubuki buva mu Ruyigi, ubukira bwo mu Ruyigi cyo kimwe n'ubuki bwo ngaha bimbo mbona amashamba atanguye kuba make cyane. Kamaro k'ibi bigori bwa mbere nuko vyemewe n'igisata ca leta citwa ONCCS gisanzwe kigenzura indimo z'imbuto n'imbuto zimaze kwimburwa, aya n'ama hybride, aya n'ama composite. Ndayarimye n'ama prebase, ubu nimbuye amabaze nayakuye muri izabu, iracari imbuto ntiragira ko biribwa. Tuzosubira tubirime dukuremwe amasertifiye, hama tubiha abanyagihugu bace babirima bimbura ivyo kurya bacane mu isoko. Aya n'ama hybride turiko turagerageza ha mu Burundi, twara tuyakura hanze kugira ngo ntidusubire kuja kuyagura mu madovize, tuyagure mu marundi yacu. Ibi rero dushobora kubiha abanyagihugu bagaca babirima ubwo nyene, bagaca bifungura kandi vyimbuka cyane. Murakoze. Jensa Kezimana Sandrine, ego mba muri Ghana, nkaba nserukira abarundi bose baba muri Ghana, hama nkaba afise amaproduit nkora muri Ghana, nkaba nayazanye mu Burundi kugira bayamenye. Tukaba dukoresha berbo qualité, akaribari naturel hamwe na noix de coco na black soap, savon noir. Okay, iyi ni savon noir, abantu benshi barayikunda cyane, igira urukuba rwiza hanyuma igakura ubutashi buba buri ku mubiri. Iyi nayo ni noix de
Coco ni nziza cyane ku bantu baba bafite amaribori, abantu baba abamama bibarutse bakaba inda yabo itaramera neza barayikoresha kugira ngo igire neza, ni nziza cyane rwose. Hanyuma aya akaba ari amavuta yo mu mutwe nayo ni beurre de qualité ari kumwe na aloe, akaba ari meza cyane nko ku bantu imishatsi usanga yaravungutse igahera icikagurika, irabafasha cyane kugira ngo ntisubire gucikagurika. Iyi nayo ni beurre de qualité, ni naturel, nayo nta kintu na kimwe kirimo, ni nziza cyane surtout ku bana, abantu bakuze iyo bafite umwera cyangwa iki barawugira kugira ngo ntibasubire kugira umwera mwinshi cyane rwose. Iyi nayo ni pour massage, ni huile essentielle irimo na noix de coco, nayo ni nziza cyane kuri massage ukagira n'umubiri mwiza cyane rwose. Iyi rero ko imeze gutya aho bitandukaniye, iyi ni beurre de qualité zose, mugabo iyi ni 500 grammes, iyi nayo ikaba ifite 100 grammes, mugabo nico kimwe. Iyi nayo ivura ni beurre de qualité yo mu muzi, ikaba ivura amareje, ufite amareje ku mubiri ikakuvura kugira ngo agabanuke. Muhinga mwaburahuye hanze cyangwa mwabimenyeye hano mu Rwanda? Muri Ghana ni ho tubikorera byose, niyo production iri, niyo na matière première iri, niyo twabikuye. Merci. Nitwa Edi Nabumuremyi, nkaba naserukiye umuntu yitwa Desire Sengiyumva aba mu gihugu cy'Ubuyapani, afise ishirahamwe ryitwa BSDC, Burundi Sacred Drums and Coffee. Iryo shirahamwe rero ico rikora ahanini rimenyekanisha ishusho ry'Uburundi mu yandi makungu, rikagira amapromotion y'amaproduit Burundi à travers ama exposition universelle. Muri iyo ntumbero rero kugira ishobore gukora ibyo bintu birafasha amashirahamwe y'ino mu Burundi agashobora guproduza ayo maproduit nk'ubuki, amaji n'aya ma objet d'art, ama nawe akabikoresha kwerekana ishusho ry'Uburundi hanze. Ibyo rero kenshi abikora abicishije ma exposition universelle. Ubu exposition universelle yaheruka kujamwo ni exposition yabereye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Iyo exposition yashoboye kwerekana neza ishusho ry'Uburundi mu makungu, yashoboye aho byashoboye gushimwa cyane rwose. Ubu rero yariko yitegura kuja mu gihugu, kuja i Dubai aho ariko arabera exposition ubu, ariko ntibyashobotse kagenda kubera imvo zitamuvuyeko. Iyi rero yisomene nakaryo keza kugira ashobore kwerekana yuko nawe nyene ariko aterera mu iterambere ry'igihugu. Uyu mukenyezi arashima kuko yatumiwe kandi ngo aje aserukira amashirahamwe abiri. Nitwa Alphonsine Niyonkuru, nkaba naje mvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkaba mba muri state yitwa Minnesota. Jewe ngaha naje mu buryo bubiri, naje serukiye abarundi bo muri diaspora bita BDUSA yemewe n'amategeko ya Amerika, nkaba kandi naserukiye nagize ibakwe rinini cyane ryo kubasha guserukira ishirahamwe ry'iwanje ryitwa Maranatha. Mu ma ONG ari mu gihugu cy'u Burundi bahaye kaze ONG zitandatu gusa pardon, harimo ONG yiwanje ariyo Maranatha, kugira ngo tuze gufasha aba banyacyubahiro kugurura uyu munsi wa diaspora. Kubw'ivyo rero ndashima Imana cyane, nivyo byatuzanye guserukira BDUSA, nkongera nkaserukira ishirahamwe Maranatha. BDUSA yareze igihe avugwa ibintu by'amatora, sinzi ko bavyumvikanye ko neza bimeze gute. Ivy'amatora ntidushobora kuvyumvikana ko, kandi nta n'umwanya nobita ko mu kubivuga. Ico nzi cyo ivy'amatora ni ivy'amafuti, ntitwabigiyemwo kuko ni ivy'amafuti. Twebwe ivyo turi mu urubanza rwa mbere rwararenganye, ubu twagiye mu rundi rubanza rwa nyuma. Muri BDUSA rero
twaragize ikibazo cy'uko indongozi zitabashije guhagarara neza nk'uko amategeko yabivuga, nk'uko twari twakoranye n'uwundi mushinga nahe mu gutangurana icyo gikorwa cyo gushira abarundi hamwe kugira ngo turabe ingene twiyungunganya, turabe ingene twokunda igihugu, turabe n'ingene twoteza imbere tworondera kazoza k'abana bacu muri kiriya gihugu no mu gihugu cyacu cyatwibarutse, kugira ngo abarundi natwe dutangure kumenyekana muri icyo gihugu. Rero uwo twatanguranye yaciye atangura gushira imbere twatuntu nkeka two mu mifuko n'inda, bica bituma aducanishamwo, aradusambura afadikanije n'uwo bari batoye ngo n'umukuru wa diaspora. Rero bica bituma rero baducanishamwo. Ubu twarasambutse mugabo jewe ndi umuperezida wo mu rwego shingwantwaro ariyo board of directors yemewe n'amategeko yo muri Amerika. Abandi nabo bavugira iruhande ntibemewe n'amategeko. None tuje kuri nabo byo ngaha Israel mwaserukiye ni muri rusange aba diaspora mugiye gufasha iki gihugu. Icyari cyatumye dushira abarundi hamwe na cyane jewe nuko nabona ko dufise inyungu nziza kuri kazoza k'igihugu cyacu, na cyane abana bacu. Icyambere gukunda igihugu kugira baze kugikorera, icya kabiri kwiyumvamwo ko ari abarundi, kuko twabonye ko hari abana bamaze gutakara batagomba kwishiramwo ko ari abarundi bivanye n'utubazo tugenda duhura natwo mu gihugu. Rero inyungu dufise nini ya mbere nuko twigisha abana bacu ko ari abarundi, icya kabiri tukabazana gukorera mu gihugu cyabo cy'u Burundi, natwe tukaza mu gihugu cyacu cy'u Burundi icyambere turi umwe, tuvuga rumwe, dukora bimwe, twaramaze kuba urunani rukomeye, tukaza ngaha tuje kugira urwo runani n'abarundi tukabigisha urwo runani kugira abarundi bose bakorere hamwe. Twebwe rero imigambi dufise ni myinshi cyane, turazigiha ibibazo uburundi bufise, ubukene bufise turabuzi. Twarumvise mu minsi hezi ingene bavuga ko baguranwa amahera n'abayabaguranye bakaza gusubiramwo kuyatora. Twebwe tugomba kugira urunani abarundi ku buryo twenyene twoteranye ijana tukihira amahera igihugu cy'iwacu, kugira ngo hako kiyasaba abo bantu bagaruka kubaka inyungu irenze iyo bakoresheje, twitangira amahera atagira inyungu. Leta yaduhaye itwereka aho tukorera ibikorwa bya terambere, agume mu gihugu, aguma akorera mu gihugu. Ayo mafaranga ni naho abana bacu bazokunda igihugu cyacu, kuko natwe abavyeyi twaje kugikoreramo. Japhet Le Gentil aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abarundi baba mu bihugu vyo hanze, nawe hari icyo asaba leta. Hisunzwe intererano iboneka diaspora Burundi izana mu gihugu, ko leta yoha ingufu kurusha urugwego rw'abarundi baba mu mahanga, ikabakura mu gace k'igisata c'ubushikiranganji ikayishira ku bushikiranganji nyenzina, gutyo ikaba ministère des affaires étrangères, de la diaspora et de la coopération européenne. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu, twagomba turangize tubakengurukira ingene twakoranye mu rugamba rw'amahoro n'iterambere, twakoranye neza. Abagiye rero kudukorera mu ngata tuzobafata mu mugongo aho bazotwitura. Twagomba rero dukengurukire umwe wese ingene mwashoboye kwakira abarundi bari hano, kandi tukaba dushima yuko twasanze igihugu ari nyabagendwa. Aha rero mumenya ko irehanishwa ryatanguye ku igenekerezo rya 27 rikazorangira ku igenekerezo rya 30.